Bakunzi bacu bakunzi b'urubuga B-Info Plus kandi baramutse nongenda bayi kaze mu kino kiganiro cyacu cya rino joro aho novuga yuko ndabazaniye amakuru adasanzwe. Uno musi abawazarendo bashoboye kwigarurira ubuce bugiye butandukanye haba muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Aha turavuga nko muri Sud Kivu agace bitwa Katoro, abawazarendo bafatikanije na FDNB bashoboye kongera kwaka kano gace zino nyeshamba canke uno muhari witwaje ibigwanisho wa M23 usanzwe ufashwa na leta y'u Rwanda, ndetse bashoboye kubomora aha hantu aba M23 ndetse bana bakura mu birindiro iyi M23 yari ibamwo. Ibi bintu vyabaye uno musi yari operation novuga kari muri Ture, operation yari ikomeye cyane biboneka yuko yaba wazarendo canke FDNB bakoresheje ingufu kugira ngo bikunde bapuse birukane uno mwasi wabo wa M23. Tugiye muri Nord Kivu naho ku munsi w'ejo mu gano twabashikije twababwiye yuko iyi M23 yashoboye kwirukana uno muhari wa wazarendo mu buce bitwa nka Gisheshe na Bambo ndetse na Tongo, ariko uno munsi amakuru tubazaniye nuko iyi wazarendo yashoboye kuhagaragara ndetse iriko irakoresha inama bene igihugu basanzwe baba mu bwo burere bayagana cyane ku kuntu bashobora cyangwa bashobora kwirukana umwansi wabo M23 ku butaka bwabo bwa Kongo. Ubu mbere abawazarendo bakaba bari kubarerekana urukundo rudasanzwe kabisa, bakunda ingabo z'Uburundi ndetse ubu basigaye bavuga yuko ingabo z'Uburundi arizo zifite zimaze cyane kuruta aba ba FARDC canke igisirikare cy'igihugu ca Kongo. Ni urukundo rudasanzwe, inyuma yaho bagiye baramera nk'abashwana abawazarendo bavuga yuko iyi FDNB ibabuza kwataka muga uno munsi bariko barayitera amashugwe kabisa, bariko barerekana ubudasanzwe canke ubutwari bwa kino gisirikare cy'igihugu cy'Uburundi. Umva bari ibintu vyiza cyane kabisa, kuko bavuga bo yuko igisirikare cy'Uburundi arico kiza kuko kiriko kirabafasha canke arico kinakomeye, gifise n'umutima rugabo ndetse gifise n'ubumuntu, kuko bera bariko barabafasha kwirukana uno mwansi wabo wavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abone ko babivuga yuko ari abasirikare b'u Rwanda canke leta y'u Rwanda ikirabagwanya hano mu gihugu cy'iwabo. Murabizi rero Simba Ndume by the way mu musesanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura ibigiye bitandukanye, ariko mu ntunge gato ntabwo turi ko muri studio. Mu nkunde rero mbere ko ndamuha ikaze manze ndamutse cyane abantu bose mudukurikirana aho muherereye hose ku mpande z'isi, mumve yuko tubatahije cyane. Nuko Simba Ndume by the way musesanguzi yandikiye ubutumwa, reka ndabushiremo kugira ngo mumukurikirane, ariko ndabasabe kuduza amashugwe n'ubwo atavyisho bufise commentaire n'ikibanza ciza ku bwanyu. Bwana musesanguzi ndakuramukije ndanakwifurije ijoro ryiza, ndetse unababwire abantu badukurikirana zina operation uko zagenze n'ibindi vyinshi. Ndazi yuko atakutagira kugira ngo uduha amakuru meza kandi yizewe. Amahoro cyane bwana journaliste, reka ndakuramutse kandi kuri uyu munsi uri hejuru, nizera ko ukomeza kugira ibihe vyiza. Reka ndamutse kandi n'abadukurikiranye aho bari hose, nabo nyine ndizera ko bameze neza. N'ikiganiro twabashikije ubwa mbere nabonye ko bacakiriye neza, kuko bagize amakomantere menshi atandukanye. Cyo dusaba n'abandi batashoboye kugira ico bakora nabo baze kuza baratuvugisha amakomantere batubwira ibitoba vyagenze neza kugira ngo tubikosore, n'ivyo byagenze neza naho nyene baze baradutera intege. Bona journaliste, imbere yuko twinjira neza na neza mu dondo ry'ikiganiro cyacu nko bayivuze mu ntangamarara, reka dutangure kwanza dusimbire mu gisagara ca Uvira gushika magingo aya nta kidasanzwe mu gisagara ca Uvira, anuko hiriwe hatekanye. Abene gihugu bakoze ibikorwa byabo ukuri kwamye atankomanzi. Mu yandi majambo nta gwamo novuga canke se ibiturika vyoba byigeze bigaragara muri kino gisagara ca Uvira nkuko benshi bavyipfuza, abandi nabo baguma bavyandika ku mbuga ngurukana bumenyi zabo zitandukanye. Ariko rero reka duce twinjira neza mu idonido rya kino kiganiro cacu, aho hejuru hariya muca muhabona aho
mwakomeje kubona video zitandukanye aba wazalendo bagumye basanzaza bacica ku mbuga zitandukanye bariko binjira mu birindiro inyuma y'urugamba rutari rworoshe aho bashoboye komora uyu muhari M23 cyangwa se n'ababambari bayo mu gace bari bamazemwo iminsi itari miki aho bita Katoro. Kano gace kugira ngo bashoboye kukavamwo ntivyari vyoroshe kuko bazindukije imigwano ikomeye. Ndavuga aba wazalendo bafashwe mu mugongo hamwe na FDNB bashoboye kugaba ibitero biremereye cyane gose ku buryo nkuko mwabibonye ku mavideo atandukanye M23 yatemaguje iriruka ambugwa wa wundi bahindutse abatrete. Ariko kandi nubwo biruko nubwo bashoboye gutakaza bino birindiro byabo bikaba biriko birabonekanamwo aba wazalendo, amakuru dufise aremeza yuko iyi M23 n'abambari bayo bashoboye kuhatakariza ingabo zitari nke ndetse n'ibigwanisho byabo bikaba byashoboye kuhatoregwa kuko benshi birutse babazindukiye bari bakiryamye birutse badatwaye inkoho n'ayandi mamunisyo atandukanye. Aba wazalendo muri kano gace nkuko mwagiye mubibona bavyandika ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye, abandi bagiye basohora amavideo n'amafoto bakandika ko amajambo batanguye novuga kwerekana yuko aba FDNB ari bakuru babo, bariko berekana urukundo rudasanzwe kuri FDNB, aho mbere batanguye kuvuga yuko ngo aba bafitiye agaciro cyane gusumba iyi leta yabo ya Kongo ngo ni FDNB, ingabo z'igihugu cy'u Burundi, aho mbere bavuga ngo nka hamwe izi ngabo z'igihugu cy'u Burundi zituba zituri hafi nta kabuza ubutaka bw'abasokuru bwoba bwaramaze kwigarurirwa n'izi nyeshamba za M23 hamwe n'iki gisirikare ca leta y'u Rwanda arico RDF. Nkuko bikomeza gukorwa mu bice bitandukanye vya Kongo n'abawazalendo n'abo muri kano gace ka Katoro bashoboye gutera kamo abene gihugu begereye aya mashamba babasaba yuko bova mu gacere barimwo bagashobora kwifatanya n'abawazalendo kugira ngo bashire inguvu hamwe barabe yuko boshobora komora ku butaka bw'abasekuru izi nyeshamba za M23 zifashwe mu mugongo n'igisirikare cy'u Rwanda arico RDF. Bwana journaliste, nkuko bivuze mu ntangamarara ya kino kiganiro, aba wazalendo baba abo muri Sud Kivu canke abo muri Nord Kivu bose bari mu kazi kose kuko n'uyu munsi nyine mu gatondo aba wazalendo bashoboye kugaragara mu gace kitwa Bambo aho bari kubakoresha inama abene gihugu. Aha muri Bambo ni muri Nord Kivu muri territoire ya Rucuro, bari kubakoresha inama abene gihugu inyuma y'imigwano ikomeye yari maze iminsi 4 aho bari baje kwirukana umuhari M23 na RDF, basaba abene gihugu yuko nabo nyene bova mu gacerere bakaza kubafasha kwiyunga nabo kugira ngo bagwize inguvu. Aha dusha twibutsa abadukurikiranye yuko ku munsi wejo twari twakoze ikiganiro tubereka ingene iyi M23 yari yagabye ibitero kuva mardi na mercredi, jeudi baca bigarurira aka gace ka Bambo na Kisheshe aho bari bashoboye gusohora aba wazalendo. Ariko mu kiganiro twakoze kandi twababwiye yuko aba wazalendo nubwo biruko ataho bagiye kubera ko buno buce bwegereye amashamba aba wazalendo bamenyereye cyane gusumba iyi M23 na RDF. Ikindi kandi twababwiye nuko aba wazalendo usibye ko benshi bashoboye guca bafata bakora repli tactique hano mu mashamba, abandi baciye bitahira mu mihana yabo kabone yuko basanzwe ari imvukira zo muri buno buce. Twarababwiye yuko kandi ngo aba wazalendo ntabwo bakoze repli kugira ngo bagende akagirire kuko baramaze kurahira bararengwa yuko nako ubutaka bw'abasekuru n'abasekuruza badashobora kuburekera izi nyeshamba za M23 na RDF. Uyu munsi rero mu gatondo niho basubiye kuzinduka, ndavuga aba wazalendo bazinduka bagaba bitero biremereye cyane gose ku buryo byanse yuko izi nyeshamba za M23 na RDF
bakora resistance maze nyuma yo kubatakariza ingabo zitari nke bashoboye guta cyangwa se gutemaguza bariruka. Buno buce ndavuga Bambo, Kisheshe hamwe na Tongo buca bwigarurirwa n'abawazarendo, ndetse kugira ngo banabyerekane neza ko babwigaruriye baciye bakoresha inama abenegihugu babasaba yuko batosinzira umukondorazosi, mbere abo bishobotse yuko boza bakiyunga n'uyu muhari M23 kugira ngo bashobore kurengera inyungu zabo n'iz'abandi benegihugu ba kino gihugu ca Kongo. Bwana journaliste n'abadukurikiranye murumva yuko muri rusange bisa nkaho intambara yasubiye itoto nkuko tumaze imisi tubabwira, haba muri Nord Kivu canke muri Sud Kivu, kuko murumva yuko ibitero vya hato na hato biguma bikogwa n'abawazarendo ku birindiro by'izinyeshamba za M23 hamwe na RDF. Mu kurangiza ano makuru bwana journaliste, nashaka amenyesha abadukurikiranye yuko uyu munsi kandi humvikanye imigwano ikomeye cyane muri Katogota, neza na neza mu misozi ya Katogota. Amakuru dufise ariko tutarashobora gutoza neza aravuga yuko humvikanye urwamo rwinshi rw'amasasu. Iyi nkuru tuguma tuyitohoza, umwanya udukundiye turaza kwibashikiriza, ariko mutadukundira iyi niyo nkuru tuzobashikiriza ejo mu gatondo, tubabwire ibyashoboye kuhononekarira n'ingene urugamba rwari rwifashe. Reka rero dushimire abadukurikirana aho muri hose, tubasaba yuko mwokora commentaire. Je ndasaba cyane commentaire kugira ngo mutwereke aho dushobora gukosora naho dushobora gushira ingufu kugira ngo tubandanye tubanezereza, tubandanye tubashimisha, kuko ibi dukora tubikora ku bwanyu, kandi turanashimira cyane abama babikora, abakora ama commentaire, ariko kandi dusabe n'abadukurikira n'abataragira ama subscribe babikore kugira ngo dukomeze kugwiza umuryango wa B-Info Plus. Karombe ndabikebanura, ndabasezera ndababwira ati naho ubutaha canke turaza kongera mu bindi biganiro dushobora kuza kubatunganiriza.